gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora cariko kiragira inama zitunganya uko amezi 3 atashe. Muri iyo nama rero hakaba hizwe ibintu bishika 5. Icambere nuko abagize urwego bihweje ibyashoboye kurangurwa mu mezi 3 aheze, kuvuga kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu. Tukaba rero twatanze icegeranyo cy'ivyaranguwe. Abagize urwego rero bakaba bavyakiriye kandi babishimye, bararavye kandi aho wa mugambi wo kuronsa abamenyeshamakuru ikarata ndangamenyeshamakuru ugeze, bakaba bashimye intambwe uwo mugambi umaze gutera, kuko mu minsi iheze uwo mugambi wari wahuye n'ingorane, kuko wari yahawe igikorwa cyo gukora ayo makarata ndangamenyeshamakuru yari yagize ibibazo. Ubu rero abarongoye ibinyamakuru bakaba barafashe ingingo yo kurondera uwundi rero yarondewe, akaba ariko arakora neza cyane, ku buryo abamenyeshamakuru bashika 882 bamaze kuronka iyo karata, ku buryo kandi abakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo baronse iyo karata ubu bamaze gushikana amadosiye yabo ata minsi 2 irenga bataronkejwe izo karata. Tukaba rero tubishima kuko hafashwe ingingo y'uko atamenyeshamakuru adafise iyo karata yoronswa uburenganzira bwo kuja gukurikirana ingene amatora ariko aragenda. Tukizera yuko ayo matora azogera abamenyeshamakuru bose barofise ibisabwa n'amategeko bazoba bose baronkejwe izo karata, ku buryo atazoreka kuja gukurikirana ingene amatora ariko aragenda ngo yongere ashikiriza amakuru ajanye navyo kubera adafise iyo karata. Abagize urwego kandi ico ni gishasha, basavye yuko abamenyeshamakuru bose botanga ibisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore kuronswa izo karata, kuko basanze hariho benshi batarazironka kuko badakwije ibisabwa. Bakifuza yuko rero mu ntango z'ukwezi kw'indwi abamenyeshamakuru bose boba bamaze gushikiriza sense ibisabwa kugira ngo baronswe ayo makarata. Bagasaba mbere yuko guhera mu ntango z'uko kwezi kw'indwi atamumenyeshamakuru n'umwe yosubira kwitwa umumenyeshamakuru ngo aronswe uburenganzira bwo gukora nk'umumenyeshamakuru adafise iyo karata. Aha rero nagira mbonera akaryo ko kubatera kamo kandi kugira ngo bose bagerageze bazane ibisabwa kugira ngo ico gihe kize kigere bose bamaze kuronka ayo makarata ndangamenyeshamakuru, kuko kuva ico gihe sense izoheza imenyeshe yuko atamumenyeshamakuru n'umwe afise uburenganzira bwo gukora umwuga adafise iyo karata, na burya ivyari bigoye kuronka byose vyakuwemwo, na burya ibisabwa n'amategeko byose byoroshe kuronka. Tukifuza rero yuko akamo bokumva bose bakazana amadosiye yabo maze kugira ngo bose baronswe iyo karata. Ikindi cizwe bararavye aho tugejeje gushira mu ngiro ivyategekanijwe kurangurwa muri uyu mwaka, bakaba mbere bashimye urugero tugezeko, kuko ibimaze gukorwa ku rugero ruto ari bike cyane, kandi navyo bigeze n'imiburiburi ku 75%, ibindi bikaba bimaze gukorwa ku 100%. Duciye rero turabaho ivyari bitekanije gukorwa muri umwaka bigeze, twasanze bimaze kurangurwa ku rugero ruri hafi rurenga mbere gato 90%. Twararavye kandi amakosha yoba kogwa ingene ibinyamakuru bikora. Dusanga hari bikora amakosha n'ibindi bikora neza, ivyo nivyo vyinshi. Tukaba rero muri rusange twasanze ibinyamakuru biriko bikora neza
ariko hariho ivyo twasanze bigora, tukaba tubitera kamo ko cane cane muri iki gihe kijanye n'amatora bokora bisunga amategeko, bagakora bisunga ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa kugira ngo ibintu bigende neza, batanga amakuru meza cane cane ayajanye n'amatora, kuko turazi ko iki gihe kiba gisaba yuko ibinyamakuru n'amenyesha amakuru bakora neza gusumba, kandi nta mpungenge dufise kuko abamenyesha amakuru barateguwe gusumba, ubutumwa butandukanye bwarahawe abarongoye ibinyamakuru kugira ngo babe hafi abamenyesha amakuru mu ntumbero y'uko bogira uruhara rwiza rufasha ko uwo mugambi w'amatora ugenda neza. Icanyuma novuga nuko twihweje ibinyamakuru vyahawe impusha zo gukora ariko tugasanga ntivyakoze nk'uko vyabisavye. Amategeko nayo akaba ategekanya yuko mu gihe haheze umwaka ibinyamakuru bihawe uburenganzira bwo gukora bidakoze bica vyakwa ubwo burenganzira. Hariho rero ibinyamakuru bitatu vyari vyahawe uburenganzira bwo gukora ariko bitakoze nk'uko amategeko abitegekanya. Aha twovuga nk'iradiyo canke umugambi w'iradiyo yitwa Ijwi ry'Imbabazi. Iradiyo rero nk'uko mbere n'uwari yasabye urwo ruhusha yabisabye, uruhusha yahawe rukaba rwahagaritswe, ariko bikaba bitabujijwe yuko hanyuma abariko barashinga iradiyo bashobora kuzana iyindi dosiye ikigwa, hanyuma ikwijwa ibisabwa n'amategeko igashobora gusubira gukora. Ariko uno munsi urwo ruhusha yari yahawe rwahagaritswe. Nico kimwe kandi n'iradiyo yitwa SN News yari yahawe uruhusha rwo gukora mu mwaka wa 2017, ikaba gushika bitarashobora gukora. Uruhusha yari yahawe na gone rurahagaritswe. Nico kimwe kandi n'iradiyo yitwa Muziki FM yari yahawe uburenganzira bwo gukora mu kwezi kwa Munyonyo muri 2018. Iyo radiyo yarasavye ko yokongererezwa ico kiringo, uruhusha irahabwa urwo ruhusha, ariko gushika uno munsi ikaba itariko irakora nayone. Urwo ruhusha ikaba yarwatswe, ariko irashobora gusubira kuzana iyindi dosiye igaheza igahabwa uruhusha mu gihe bikwijwe n'ibisabwa n'amategeko. Hariho kandi radiyo yitwa Voix de Développement Communautaire y'Ibubanza, nayone uruhusha yari yarahawe rwo gukora rwaraheze, kuko haraheze umwaka idakoze, kuko yari yaruhawe mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019. Iyi radiyo rero ko itari bwahabwe kiringo kindi, hamwe yosaba ko ico kiringo congerezwa urwo ruhusha yoruhabwa, ikabisabwa rero ko urwo ruhusha yorusaba nayo itarusavye mu minsi iza, urwo ruhusha ikaba izogwakwa mu gihe itazoba yasavye ko ico kiringo congerezwa. Ariko hariho iyindi ngingo novuga yafashwe n'abagize urwego, ingingo yo gukomeza, ingingo yafashwe yo guhagarika iradiyo yitwa Ntumbero FM. Iri kuva itariki 16 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, ikaba yarahagaritse ibiganiro vyayo atanuruhusha isavye, mbere itanabimenyesheje urwego rujejwe gukurikirana ibinyamakuru. Iradiyo rero abagize urwego barafashe ingingo yo kuyihagarika, kuki kubera yuko iyo radiyo yahagaritse ibiganiro vyayo, programme zayo idasabye uruhusha, itanabimenyesheje, mbere abayirongoye batako barayita batabivuze, bayita tawe bayisigaranye, ivyuma vyayo bikaba vyari ngaho atanumwe abijejwe. Ivyo rero tukaba twasanze bisa n'ibiteye amakenga ku bijanye n'umutekano w'igihugu, kuko uwari we wese yoshoboye kwiyadukiza akagenda agakoresha ivyo vyuma. Ikindi catumye dufata iyo ngingo nuko iyo radiyo isa niyabaye urubuga rwo kunigana
hagati y'abayirongoye n'abayikoramwo, hagati y'abayirongoye n'abayiserukira imbere y'amategeko, mbere n'abashizemwo uburyo bwo kwita imitari. Akaba hari imanza nyinshi, tukaba twizeye yuko izo manza zizotorerwa umuti, batatu bakumvikana, hama nibasaba urundi ruhusha dusanze atagahaze iyo radiyo yugururwe. Muga ivyo bitaraba, ibiganiro vy'iyo radiyo vyarahagaritswe, iyo radiyo ikaba idagiharurwa mu maradiyo ariko arakorera mu gihugu c'Uburundi. Murakoze.